Abizeye Imana ntibavumika. Haleluya. Abizeye Imana ntibavumika. Erega ataba Imana, none wewe wibaza ko uriho, wibaza ko umeze ukuri. Uraza bacura imigambi mibi ku bwawe, uraza barogesha bakora ibintu, ariko ukabona igendo bisimbuka. Haleluya. Abansi bakimba ibyobo bagakubita urutoki ntatubanaho, Imana ikavuga ngo baho, ngo baho baho. Haleluya, haleluya. Bakunzi baho CANAAN TV, n'umunezero usubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi ndifuza ko nawe umunezero wa Kristo wo kuzura. Bantu b'Imana, ni iby'igiciro kinini kuzura umunezero w'umwami. Reka ndakuririmbire wewe ukunda Yesu. Yesu araryoshe, Yesu amereye neza, Yesu arantangaza kandi arankunda. Yesu araryoshe, Yesu amereye neza, Yesu arantangaza kandi arankunda. Nawe vuga gutyo, ko Yesu akuryoshe, ko Yesu agukunda, ko Yesu akwitwayeho, ko Yesu akwitwararitse. Haleluya, haleluya. Reka dusenge. Turahiriwe kukugira kw'inshuti, turahiriwe kugira kumukunzi, turahiriwe kukugira kumutabazi, turahiriwe abakwizeye, kuko we ntusinzira ntuhunyiza ku bwacu. Mwami wanje, waranabyivugiye kudasinzira na rimwe, utugwanira intambara tutomenya. Abizeye Imana ntibavumika. Haleluya. Abizeye Imana ntibavumika. Erega ataba Imana, none wewe wibaza ko uriho, wibaza ko umeze ukuri. Uraza bacura imigambi mibi ku bwawe, uraza wewe genda ubeho, baho baho, wewe genda ubeho. Aranyitegereza, urukundo ruramusaga, ati genda ubeho. Haleluya, haleluya. Umwasi aravuga ngo ndamurandura, Imana ikavuga ngo ntahaja. Haleluya, ngo genda ubeho mwana wanje. Haleluya. Nkunda Imana iragaheza gikwa. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Guharura igice cya 22. Turasoma kuva ku murongo w'indwi dushikane ku murongo wa 14. Abakuru b'Imowabu n'ab'Imidiyani batwara ingemu, baragenda baja kwa Baramu, baramubarira amajambo ya Baraki. Barababarira ati, nimurare hano iri joro, nanje nzobishura ijambo nk'uko Uhoraho ari bumbarire. Nuko abo bamenyekana b'Imowabu barara kwa Baramu. Imana iza kuri Baramu iramubaza iti, abo bantu muri kumwe n'abahe? Baramu yishura Imana ati, Baraki mwene Sipori umwami w'Imowabu yantumye ko ngo hari abantu bavuye muri Egiputa bakubise igihugu kirazima, ngo none ningende ndabamuvumire ngo kumbure yoshobora kubagwanya akabirukana. Imana yishura Baramu iti, ntuzojane nabo kandi ntuzovume abo bantu, kuko arabahezagiwe. Haleluya. Bukeye Baramu arabyuka abarira abo batware ba Baraki ati, nimwigire mwisubirire iwanyu, kuko Uhoraho yanse kunyemerera ko tujana. Abo batware b'Imowabu barahaguruka basubira kwa Baraki bati, Baramu yanse ko tuzanana. Reka dusome kuri igice cya 23, dusome kuva ku murongo w'indwi dushikane ku murongo w'10. Atangura kuvugishwa ati, Baraki yankuye muri Aramu umwami w'Imowabu, yankuye mu misozi yo mu buseruko, avuga ati,
ngwino umvumire aba Yakobo, ngwino wambike Abisirayeli ibara, novuma nte ab'Imana itavumye. Haleluya. No kwambika ibara gute abo Imana itambitse ibara. Haleluya. Kuko nababonye mpagaze hejuru ku gitandara nkabitegereza mpagaze ku misozi, raba nihanga ryera, ryo nihanga ryibera ukwaryo ritiharura mu yandi mahanga. Ninde yoshobora guharura umukungugu ari bo ba Yakobo, canke ngo aharure n'ica kane c'Abisirayeli? Icoma nkazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa, iherezo ryanje rikaba nk'iryabo. Haleluya, haleluya. Ariko murumva aya majambo g'abantu b'Imana, jewe sinzi yuko muriko murayumva nk'uko ndiko ndayumva. Iyi nkuru ni inkuru ivuga igihe Abanyisirayeli bari bavuye mu gihugu ca Egypte. Hanyuma uyu mwami w'Imowabu yitwa Baraki ngo ayumvise amakuru y'aba bantu uko bari barateye ubwoba abantu. Urumva abantu bashobora guca mu kiyaga gitukura, mu kiyaga bakarengana, murumva ko ari abantu badasanzwe. Uyu mugabo agira ubwoba, aravuga ati none abantu jewe nzobakizwa n'iki? Aho baca hose Imana yagenda ibakorera ibitangaza. Aravuga ati jewe ari ikintu coshoboka, reka mpamagare umukozi w'Imana agenda bamvumire. Atagenda bamvumire ni naha twasomye. Aramara ngo atuma abantu biwe, turumva umwami yadutumye, bari bazanye ingemu nyinshi, ati umwami yadutumye atuze kutuvumira, uze kumuvumira aba bantu b'Abanyisirayeli. Ico nakundiye Baramu, aravuga ati reka murare ngaha mbanze nsenge nkumva ico Imana ivuga. Haleluya. ngo barasyama mwijoro, Imana naho yacimubaza ati mbega abo bantu mbona bari ngaha ni bande, barondera iki? Imana iramwihaniza ati ntujane nabo. Imana iramwankira kuko yari izi neza yuko idashobora kuvuma abana bayo, atawoshobora kuvuma abana bayo. Haleluya. Usomye iki gice, nase gusoma harehare, muganda gusabye ugerageze uhasome. Baraki yarasubira yagerageza, aramubare ati atuma abandi ati nimugende mu mubarire by'ukuri ko jewe ndamuha ubutunzi, ndamuha icubahiro, nzomugira ubukomeye. Naco cababaje umutima wanje, ndavuga none urabona umukozi w'Imana, Imana ishingira intahe, Imana ikamubarira mugaka akaguma yensista kandi Imana yavuze. Mbega murazi ko ari igihe Imana ivuga hanyuma umuntu akaguma yensista, Imana ikakureka tikora ibyo ushaka, kandi ugasanga uhuye n'ikibazo imbere kubera umuvuga Imana yakubwiye, mugawe ukumva umenga ibyo yavuze ntibikwiriye, yavuze ibyo udashaka kandi nawe ushaka ibyo ushaka wewe ngo bibi ari ibyo Imana igukorera. Reka tube twemera abantu b'Imana ubugombe bw'Imana, tube tubwemera kuko ubugombe bw'Imana iminsi yose ni bwiza kuri twebwe, kuko Imana itubonera kure, itubonera aho tutabona. Hari igihe usanga umuntu agerageza gukora ibintu abikanka kaca yihebura gatuka Imana, akibaza ngo Imana yamuhevye, Imana yamuhemukiye. Oya, hajya urindiriye imbere urabona igituma Imana itemeye ibyo bintu ko biba. Haleluya, haleluya. Kuko Imana ngo ihagarara mu itanguriro ryawe, ikamenya ibizoba no mu iherezo ryawe. Bisigura rero ngo detail y'ubuzima bwawe bwose Imana ifise mu kiganza cayo. Haleluya. Hanyuma ngo Baraki asubira gutuma abandi. Baramu yumvise ibyo bintu azoronka, yumva agatima karasa ati wapi kwere, Imana ati Imana iramubwira ati okay genda, none kunaniye ndakugire gute? Ngo aragenda. Ashitse mu nzira Imana irababara ngo indogoba yarariko ajabo umumarayika yihagarara imbere, ajabone indogoba irakebeje, baramarayikubita,
arayikubita kandi arayibabaza. Hanyuma irasubira iragenda. Hanyuma ishitse imbere noneho biranka, marayika n'inkota. Iyumviraho indogoba ibona marayika, umukozi w'Imana ntayibone. Kubera iki? Kubera ari mu nzira Imana idashaka. Mbega murazi ko hari n'abakozi b'Imana bakora ibintu Imana ikabihoza ikavuga ngo barazimiye nta kundi, bagakora ibyankwa n'Imana kandi abantu bazi ngo ariko bakoreshwa n'Imana. Baramu yarazi ko ari kumwe nayo mugabo Imana batari kumwe na gatowe. Indogoba ngo iraryama, ikiraryama. Hama ngo ikiramubwira, Imana ituma indogoba ivuga. Ngo iramubwira ati wewe hari umunsi n'umwe nari bwakugabire. Ati gituma ndiko ndagaba hari intambamye mu nzira. Imana ngo ikiramwugurura amaso, arabona marayika w'Uhoraho. Irabona marayika w'Uhoraho. Bantu b'Imana, ukuri tube twemera ubugombe bw'Imana. Bugice cya 23. Yo umviriza ingene haryoshe bantu b'Imana. 23 umurongo w'indwi. Ngo atangura kuvugishwa ati, Baraki yankuye muri Aramu, umwami w'Imowabu yankuye mu misozi yo mu buseruko. Avuga ati, ngwino umvumire aba Yakobo, ngwino wambike ibara Abisirayeli ibara, novumane ab'Imana itavuma. Haleluya, haleluya. Urumva yamuhamagaye ngo amuvumire abantu. Nawe aravuga ati, jewe no kubakwa gute kuvuma ab'Imana yahezagiye? Ab'Imana itavumye je no bavuma gute? Haleluya. Ari naco gituma abantu b'Imana ukabona umuntu akubangamiye, ukabona umuntu akuvuga, uzi neza kuri mu murongo wo, uzi neza kuri gukorana n'Imana. Titekanire. Haleluya. Nabo haguruka ngo bakuroge, n'abahaguruka ngo bakume, n'abahaguruka ngo bakugire nabi bakugwanye, ntibazogushobora. Haleluya. Kuko iri mu ruhande rwawe irakomeye cyane. Haleluya. Irakomeye cyane gusumbaho. Ati jewe no kubakwa gute kuvuma ab'Imana yahezagiye? Ntufata. Haleluya. Abana b'Imana ntibavumika. Wewe ubavuma ariko wikwegera ibyago n'umuvumo. Wewe ubahagurukiye urahumiwe, Imana izogukubita inkoni. Imana izogukubita inkoni. Kubera uri kutu umve, erega Imana iravuga ngo uri kwara ararogoya mwana wanje, ngo bari kwankora mu mbone y'ijisho. Mbega imbone y'ijisho urayizi naka kantu ari kari mu jisho. Imana ni kwibona, ibona uri kura yicumita mu jisho, kuko ngo umugororotse ni inkora mutima y'Imana. Rero igihe uhagurutse kumugwanya, uba uri kugwanya Imana. Haleluya. Nawe aravuga ati, ariko antegeka kuja kuvuma aba Yakobo ntibavumika. Haleluya, haleluya. Ngo no kwambika ibara gute ab'Imana itambitse ibara? Ngo ndabambika ibara, ndabakomeshe. Ati ntibyoshoboka, ntibikunda, kuko nababonye mpagaze hejuru ku bitandara, nkabitegereza mpagaze ku misozi. Raba ni hanga ryibera ukwayo. Umugororotsi ntiyivanga. Umugororotsi arahiwe, arahihariye, ni inyungu y'Imana. Haleluya, haleluya. Umugororotsi ni inyungu y'Imana. Niyivanga n'abanyabyaha, ntagendera n'abacokoranye, niyicara mu kibanza kitari cyo, ntanezererwa n'ibyaha, ariko akora ibyo kugororoka. Haleluya, haleluya. Akora ibyiki? Akora ibyo kugororoka. Ngo nihangagibe ngo ritiharura mu yandi mahanga, ritiharura mu yandi mahanga. Haleluya. Umugororotsi ntiyiharura mu bandi bantu. Haleluya. Ari ukwiwe, ni umuntu speciale, n'umuntu adasanzwe. Haleluya. Ngo ninde yoshobora guharura umukungugu ari bo ba Yakobo, canke ngo aharure n'icakane c'Abisirayeli? Ngo icompa nkazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa, iherezo ryanje rikazoba nk'irya. Haleluya.
noneho nawe ariko arabifuza, arifuza kumera nkabo, arifuza gukundwa nkabo, arifuza gutoneshwa nkabo, arifuza kugira iherezo nk'iryabo. Haleluya, haleluya. Bantu b'Imana, jewe sindatahura ako giheraho mpora nibaza gute bashe muze murabe n'iherezo ry'umugorotsi bashe, muze murirabe kuri kimutabona, kuri kimutabiraba. Ejo bundi nagiye mu kiriyo cy'umutamara aho yapfuye, ndaraba indirimbo baririmba, ndaraba ntahe zihari, ndaraba ndavuga Mana, abantu barisinze bamuherekeje kubera umugororotsi ntapfa nk'abandi, umugororotsi ntaherekezwa nk'abandi, umugororotsi asiga trace mw'isi, ntapfa nk'uwaje nk'igiturumbuka mw'isi. Haleluya, haleluya. Urumva ngo icompa kazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa, iherezo ryanje rikaba nk'iryawe. Ariko urashobora kubaza Imana iguha opportunité yo guhagarara mu kibanza runaka, ushobora kugirira neza abantu, ariko aho kubagirira neza ukabagirira nawe ukabababaza, bakifuza ngo mbiga ubu bugesera tuva ko gute. Imana yaraguteye iteka, ariko bikakunanira guhagarara ngo bicitegereze, guhagarara ngo umva ube ishimwe ry'abantu. Esi choma uw'Imana wese yateye iteka, agahagarara mu kibanza cyose arimwo, ashingira intaha Imana, ashingira intaha Imana. Hamwe no muri histoire yandikwa akavuga ngo hari umugabo yaciye hano, hari umugore yaciye hano, hari umukobwa yaciye hano, hari umusore yaciye hano, yasize amateka. Haleluya. Ati coma nkaba nkawe nkazogira iherezo nk'igiwe. Mbega isi tuyimaramwo akanya kangana gute? Isi tuyimaramwo akanya kangana gute? Ibyo twishimira, ibyo turondera, ibyo tugwanira, yo mbega ntitubisiga ngaha byose. Ninde agaba ikintu? Mbwira abantu b'Imana, ninde agaba ikintu na kimwe? Nta numwe. Ibyo ndasubiye kubikubwira, nta numwe agaba ikintu kuri inosi. Ikintu cyose kiri muri inosi ni ic'Imana. Haleluya. Umwanya ubifise n'intizanyi guhaye, kandi iyo ntizanyi guhaye irashaka ubikoreshe ku bw'icubahiro c'Imana. Haleluya. Irashaka n'ubwo buzima si ubwawe, n'ubw'Imana, irashaka ubikoreshe ku bw'icubahiro c'Imana. Ariko urashaka kubona umuntu ameze nk'ishugwe, ishugwe uraribona ritoshe mu gitondo, wariraba ku murango ukabona ryapfanye. N'umuntu nico kimwe, urabona umuntu yarafise inkomezi ariko aragenda, ubona umenga nta kimunyiganyiza, afise icubahiro, agiri mu gitondo kimukabona tujya ni wa wundi, ujya ni wa wundi. Ariko Baramu aravuga ngo icompa nkazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa, iherezo ryanje rikaba nk'iryabo. Ifuze guheza neza muntu w'Imana, ifuze guheza neza muntu w'Imana. Isi iraduhenda, turi ingenzi, ahasi iwacu ni mwijuru ku Mana. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Oh haleluya, 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 haleluya. Ndagushima Mana, ndaguhimbaza Mana, ku iminsi yose wamana natwe dukebura, tuganiriza ijambo ryawe, barariduhaye ngo ritumurikire. Mpwemu yera waramuduhaye kugira ngo adukebure, atwigisha, turongore. Ndasenze mpwemu yera nguherekeze iri jambo, mvuze bike ariko uvuga byinshi mu mitima y'abantu. Reka yose uyikangura, umwe wese yishire ku munzani, abone ikibanza arimwo, iby'Imana yamuhaye, amenye ko atari ibyiwe ariko ari ibyo kwagura ubwami bw'Imana. Ndakwinginze ugenderere umuntu wese azokumvira ijambo, zere mufashe, amicubahiro kigarukire wewe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi.